Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ndabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye, ni Autre Muco w'ineza muri kumwe. Ndabahaye kandi karibu cyane mu kiganiro Umuco w'ubugingo gisanzwe kibera hano nyene kuri Linox Tv misi yose ku musi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Ndabahaye mwaramutse muhezagirana nanje. Uno musi rero ikiganiro Umuco w'ubugingo ikiganiro c'ijambo ry'Imana Umuco w'ubugingo tugiye kuganira ku ijambo ry'umutwe rivuga ngo urakeneye guhindurirwa ishusho mbi. Imana ishimwe cyane. Sinzi ishusho mbi ufise, sinzi mu kibano, sinzi abo mwirigwana, sinzi aho wirigwa, sinzi abo mwakuranye, sinzi ishusho mbi bakuzi ko, sinzi ishusho mbi bakubonye ko, sinzi nawe ubwawe ishusho mbi wishingira intaya mu mutima wawe ufise, ariko nagira ngo ndakubwire ngo urakenewe guhindurirwa ishusho mbi ufise. Imana ishimwe cyane. Uwo nawe nta wundi ashobora kuguhindura ishusho mbi ni Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Hari inkuru dusanga mu Vyakozwe n'Intumwa, usomye mu gice c'indwi n'igice c'umunani n'igice c'icenda ukabandanya, turabona inkuru y'umusore yitwa Sawuli. Uwo musore yitwa Sawuli yari umuntu yari afise ishusho mbi, yari afise ishusho mbi mu gihugu, yari afise ishusho mbi ku bantu, yari afise ishusho mbi ku bitwa abantu bakurikiye Yesu, yari yuzuye ubwicanyi mu mutima wiwe, yari yuzuye ikibi, yari umuntu mubi, yari afise ishusho mbi ku bantu benshi. Imana idufashe cyane. Yatikiza abantu, yica abantu bose bizeye izina rya Yesu, abantu bose bari mu nzira ya Yesu yarabarondera akabica, abagabo abagore akabica, abandi akabashira mu ibohero akabafungisha. Yari umuntu yuzuye ikibi cinshi, yari umuntu afise ishusho mbi. Imana idufashe cyane. Haleluya. Umunsi umwe ariko aragenda mu nzira yiyumvira ukungene agiye gutikiza abantu bose bari mu nzira y'Imana, agiye kubica, ngo ahura na Yesu. Imana idufashe cyane. Ngo haza umuco uvuye mu ijuru umukubitira uva irya nino, uramukubita agwa hasi. Hanyuma niho ngo yaca yumva ijwi rivuga ngo Sawuli, Sawuli umpigira iki? Hanyuma niho Sawuli yamubwira ati urinde ga mwami. Hanyuma Yesu aramubwira ati ni jewe Yesu uri kurahiga, uri kurarondera. Hanyuma niho yaca amubwira ati ariko haguruka ugende mu gisagara, aho niho nzokwereka ico ukwiye gukora. Imana idufashe cyane. Hanyuma ngo Sawuli muri ako kanya aca ahinduka impumyi, ntiyasubira kubona, ahinduka impumyi. Hanyuma ngo abagabo bari kumwe nabo baragira ubwoba, ngo bahagarara ubutikoma kuko bumva ijwi rivuze mugabo batabona umuntu avuze uwo ari we. Imana idufashe cyane. Hanyuma ngo baca baramuhagurutsa Sawuli bamujana i Damasiko, ngo amara iminsi 3 adakanura atabona. Imana idufashe cyane. Ngo atarya atanu kandi adakanura, yaciye ahinduka impumyi. Imana idufashe cyane. Sawuli ubuhumyi bwiwe ntibwari butanga ubwo nyene, ariko mu buryo bw'imwemu yari asanzwe ari impumyi atabizi. Mu buryo bw'imwemu yari impumyi. Iyo umuntu ari mu ishusho mbi canke ari mu vyaha canke ari mu bintu bibi, hari ukuntu atabona, hari ukuntu aba ahumye, hari ukuntu atababona ububi bwiwe. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu ukeneye Yesu, urakeneye guhura na Yesu kugira ngo akwereke kuri impumyi, kugira ngo akwereke ko ishusho mbi udakwiye kwinezeza, udakwiye kuyigugumamwo, aguhindurira ishusho nziza use na Yesu, ubwire ishusho nk'iyo Yesu Kristo yari afise. Imana idufashe cyane. Haleluya. Muri ico gisagara nyene ci Damasiko ngo hariho umwigisha wa Yesu ariwe yitwa Ananiya. Hanyuma niwe Yesu yamugenderera, aramubwira ati Ananiya, genda i Damasiko ufashe Sawuli. Hanyuma Ananiya nawe yarazi yuko Sawuli ari umuntu afise ishusho mbi, agerageza kwereka Yesu uti uryo muntu turanamutinya mu gihugu cose, urazi yuko ari umugizi wa nabi, urazi yuko yuzuye ari umuntu w'ishusho mbi, abantu bose baramuzi. Agerageza kwereka Yesu ko uryo muntu ari umuntu mubi. Imana idufashe cyane. Ariko Yesu aramubwira ati genda, pfa kugenda
kuko ugera iwe natoranije. Haleluya, Imana idufashe cyane. Mwiza w'Imana agira ngo ndakubwire, ntuzubone ngo hariho abandi bantu Imana ikeneye, ariko irakeneye wewe. Irakeneye kugira ngo iguhindurire amateka, irakeneye kugira ngo iguhindurire ishusho, peu importe uko bumeze kose, peu importe uko wowe ubona umenga vyararengeranye, ariko Yesu aragukeneye. Imana ishimwe cyane. Hanyuma niho Hananiya yagenda aramufasha, amurambika ku biganza, ngo ivyasa nibikaragasha bimuva ku maso, ngo Sawuli acasubira kubona. Sawuli arizera Yesu, Sawuli acarabatizwa. Imana idufashe cyane. Sawuli Imana yaramuhinduriye izina, asubiye yitwa Pawulo. Pawulo n'umuntu twigira ko cyane muri misezerano rishasha, yakoreshejwe ivy'ubuhizi, yanditse ivyete byinshi, yavuze ubutumwa cyane. Pawulo yari umuntu akora, Pawulo yakoreshejwe ivy'ubuhizi cyane. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Uwo yahama, ubwoko bw'Imana yahama, ariko yahindutse umuntu akomeye, yahindutse umuntu afite ishusho nziza. Gushika n'ubu aracatwigisha, gushika n'ubu hari ivyete byinshi yanditse bitwigisha. Imana ishimwe cyane. Imana imuhindurira ishusho. Uwitwa Sawuli ahinduka Pawulo. Haleluya, Imana imuhindurira ishusho. Uwo umwicanyi, umuntu w'umunyakibi ahinduka umuntu akomeye cyane. Haleluya, Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu nawe Imana igukeneye. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Mwiza w'Imana, ntukanezerererwe n'ishusho mbi urimo. Sinzi ishusho mbi abantu bakuzi ko, sinzi aho wakuriye, sinzi abo mwakuranye, sinzi abavyeyi bawe ishusho bakuzi ko, sinzi abagenzi bawe ishusho bakuzi ko, sinzi aho ukorera ishusho bakuzi ko, sinzi aho mwiganye, sinzi aho wakure canke aho uba kenshi aho umara umwanya munini ishusho bakuzi ko. Ariko nimba ari ishusho mbi idahimbara Imana, nimba ari ishusho mbi idashikana benshi kugororoka, urakwiye guhinduka ukakira ishusho ya Yesu. Nukwiriye kunezererwa n'ishusho mbi urimo. Imana ishimwe cyane. Ushobora kuba abantu bose bakuzi ko ishusho mbi y'ubusambanyi, barazi kuri umusambanyi, baramaze kwiyakira, abantu bose barabizi. Imana idufashe cyane. Ndagira ngo ndakubwire ngo iyo shusho mbi abantu bakuziko, nawe ubwawe wishingira inta mu mutima wawe, Imana irashaka kugenderera ngo iguhindure. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Sinibaza ko woba wararushika ibi Sawuli, ariko Imana irashaka kugenderera ngo iguhindurire iyo shusho mbi. Imana ishimwe cyane. Sinzi ishusho mbi bakuziko, ushobora kuba uri imborego. Abantu bose barazi yuko uri imboregwa, abo mubana, abo mugendana, barazi ko uri imborego, ndetse baranaguhevye, barazi ko atacu uzokwimarira, barazi ko kuva ku wa mbere gushika ku munsi wa Mungu uri imborego. Nagira ngo ndakubwire ngo birakunda ko Yesu aguhindura ishusho. Ntukanezererwe n'iyo shusho urimo. Imana idufashe cyane. Nibika kunezereze ngo ujye uryame wumva amahoro. Haleluya, kuko ikintu Yesu yaraduhishije umunsi wacu wo gupfana. Umunsi wacu wo gupfana aho tuzi, kandi Yesu yaraduhishije umunsi wo kuza kwiwe. Haleluya, Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu nukwiye kunezererwa ico caho urimwo, ngo wicare ujye uryame uvyuke ugende mu mirimo ya misi yose wumva amahoro. Ahubwo urakwiye kwakira Yesu muri we kugira ngo aze kuguhindura iyo shusho, aze kuguhindura ico kintu urimo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Sinzi ishusho urimo, sinzi abantu ko bakuzi, ariko Yesu aragukeneye. Nukwiye kubinezererwa, nukwiye kumva amahoro. Ngo abantu bose ngo bakora ivyaha ngo nta kundi, oya, nukwiye kumva uri satisfait kandi uri mucaha, nukwiye kumva unezererewe icaha, nukwiye kumva wishimye. Imana idufashe cyane. Nukwiye kumva uri amahoro, nukwiye kumva mu gihe utari kurakora icaha bikunezereje. Nukwiye kumva umenga ko abantu bakuzi ishusho mbi birabasha birabaraba, naco bitwaye, n'abandi nuko bimeze, yisi vyarahindutse niko bigenda, niko bimeze, dukwiye kubibamwo ukunyene. Oya, nibikwiye kuguha amahoro. Nukagira amahoro mu gihe uzi ko ufise ishusho mbi. Nukagira amahoro mu gihe uzi ko ufise icaha cakunaniye guheba. Nukagira amahoro mu gihe wumva muri wowe utagororotse, mu gihe wumva hari ibintu bibi mu mutima wawe bikurimo. Nukwiye kugira amahoro ngo ujye uryame, ahubwo ukwiye guhamagara Yesu mu mutima wawe. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Uko biri kose mwiza w'Imana, Yesu aragukeneye. Peu importe uko byoba bimeze kose,
pe importe ivyo wakoze. Yesu ni umwizigirwa. Yesu ntaraba kahise, Yesu ntaraba ngo wari umunyavyaha, ngo wakoze ivyaha vyinshi kurusha abandi. Yesu ntaraba ngo hari icaha wakoze utoshobora guharirwa, ariko Yesu ntaraba kahise, ariko Yesu araba présent. Imana idufashe cyane. Yesu araba kuba, Yesu araba umutima witeguye kumwakira, Yesu araba umutima witeguye kumuha ikibanza muri we. Niyo mpamvu ndagutumirira ngo umwakire mu mutima wawe. Haleluya. Niho uzobona yuko uri uhumye. Haleluya. Mu gihe ugihumye ntushobora kubona yuko mu gihe ugihumye ntushobora kubona ububi bwawe. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu ukeneye Yesu mu mutima wawe. Haleluya. Urakeneye Yesu mu mutima wawe kugira ngo aguhindure ishusho mba abantu bose bakuzi, amazina abantu bakwise. Yesu aguhindurira izina, ugira izina risha. Nihimbara Imana. Imana ishimwe cyane. Ishusho mbi abantu bakubonye kuva mu bwana bwa gushika n'ubu, urakeneye guhindurirwa kugira ngo abantu bose babone impinduka. Uwo bari bazi ko ari umwicanyi nka Sawuli, uwo bari bazi yuko ari umunyakibi nka Sawuli, uwo bari bazi abantu bose batinya nka Sawuli, yahindutse Pawulo ukorera Imana, yahindutse Pawulo uhimbara Imana, yahindutse icitegererezo c'abantu benshi. Niwe twigisha cyane. Uwo bari bazi ko ari ruhebwe arase ishusho mbi, yahindutse umuntu muzima. Haleluya. Yandutse ubusa na Yesu, yihebera Yesu. Nagira ngo ndakubwire ngo nawe ntukanezererwe n'ishusho mburimo, ntukanezererwe n'ivyo urimo, ahubwo urakwiye kwakira Yesu mu mutima wawe kugira ngo agushoboze. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Akwiye kwakira Yesu ngo agushoboze mu mutima wawe. Imana ishimwe. Abaroma igice c'10 ku murongo w'9 no w'10 haravuga ngo kuko niwaturisha ku murongo w'icenda avuga ngo kuko niwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye imukuye mu bapfuye, uzokizwa. Kuko umutima ari wo umuntu yizeresha akaronka kugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Imana ishimwe cyane. Kugira ngo wakire Yesu mu mutima wawe, wizeresha umutima wawe. Haleluya. Uzikeneye gusa wizeresha umutima wawe, ukamwakira umwami n'umukiza mu buzima bwawe, akaza akagufasha akakubera umwami mwiza w'Imana. N'ijambo Imana yarashyize ku mutima wanje. Nimba ushaka kwakira Yesu, urashaka gusubira mu majambo ukamwakira mu mutima wawe. Nta wundi muntu ashobora gushoboza guhinduka, nta wundi muntu ashobora gushoboza kuva muri iyo shusho mbi abantu bakuzi, nawe wishingire ntayo kuri umunyeshusho mbi. Nta wundi muntu ashobora gushoboza ni Yesu Kristo. Urakwiriye kumwakira mu mutima wawe. Niba ushaka kumwakira mu mutima wawe, washaka gusubira mu majambo. Vuga ati mwami Yesu, ndakwakiriye mu mutima wanje. Umbere umwami, umbere umukiza. Ndatahuye ijambo ryawe. Ndashaka uze umpindurire ishusho, mbe muzima, mbe mushasha, kugira ngo nuza gutora umugeni wawe, nande sinze mbe umuhombe, nze mbane nawe mu ijuru. Urakoze ko bikoze. Ndakwakiriye, wino uganze muri vyose na hose, ubane nanje igihe cose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana iguhezegere cyane. Washimye kunkurikirana. Tuzosubira mu kiganiro c'ubukurikira. Ubandanye uhezagirwa. Nimba ijambo ry'Imana ryaguhezagiye, urirungikire n'uwundi kugira ngo ahezagirane natwe. Shalom shalom.